Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kody Empire mwebwe mwese mudukurikira mudahengeshanya muri ahagiye hatandukanye mu nkundi ndabaha ikaze muri kino kiganiro n'ikiganiro kidasanzwe nosaba umuntu wese dukurikirane kudatakaza akanyana gato canke mu kudasimba akanyana gato kugira ngo dushobore kubabwira ivyaraye ndetse n'ivyazinduye ku mirongo y'urugamba. Hari byinshi ko biravugwa tugiye kuba yagira muri kino kiganiro kandi vy'ingenzi utatekerezwa gucika. Wakoze subscribe waratomboze cyane, utarabikora bikore kugira ngo tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru bene yatugera tubashikiriza umunsi kubundi. Muri kino kiganiro twaje tubabwire yuko Wazarendo yongeye kwigarurira ibice by'ingenzi cyangwa ibice bikomakomeye vyegereye centre ya Rubaya, centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko amakuru yacu abandanya abitubwira. Rero Wazarendo inyuma yo kwigarurira ubwo buce canke ibyo buce novuga ko bwegereye centre ya Rubaya, nuko habanje kuba imigwano ikomeye cyane yabahuje n'inyeshamba azitwaje ibigwanisho zo mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo sitwaje tubabwira donido uko vyagenze mu rusangi ndetse n'ivyashoboye kononekarira imbere yuko Wazarendo yigarurira ubwo buce budasanzwe tuza kubabwira muri kino kiganiro hafi ya centre ya Rubaya nk'uko amakuru yacu yo abandanya abivuga muri kino kiganiro. Kandi tuzaza kubabwira yandi makuru menshi cyane, ariko mu nkunde tubabwire zino nkuru ziyagize kugira ngo mugende muzi canke mugende muramenya ivyo tugiye kuganira muri kino kiganiro. Turaza kubabwira ibijanye n'ivyo bita kagambane mu muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF kariko karabera aha muri Rubaya, bivanye n'igitigiri canke effectif y'abasikare b'u Rwanda bamaze kuhasiga ubuzima muri kino kiganiro. Kandi tuzaza kubabwira ibijanye n'abasirikare bagera ku ndwi muri 35 b'abazungu bishwe hishwe indwi muri 35 mutubabariye cyane. Rero twaje tubabwire uburyo bishwe abatuvuga n'abasikare bagera ku ndwi b'igihugu cy'Ubufaransa n'abasikare b'abazungu baramaze kwereka umukondo ijuru nk'uko aya makuru twamaze ko tuyabatoza ndetse twamaze kuyasiga mu makuru tugiye kuganira ko muri kino kiganiro. Wazarendo muri territoire ya Masisi muri Nord Kivu ibandanya kwigarurira ubuce butari buke ndetse no gufunga umwuka kino kiroberi citwaje igwanisho cyo mu gihugu cy'u Rwanda RDF nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ivyo twaje tubabwire ukungene ibintu biriko biragenda muri rusangi ndetse tubabwire na statistiques z'urugamba. Ndaziye neza ko mukeneye byinshi, mukeneye kumenya amakuru y'ingene biko biragenda. Aya n'ayandi ari muri kino kiganiro. Ndagusabe gufyonda subscribe utarabikora ndetse udufyondere kuri like n'ingenzi kugira ngo tubandanye tubaha amakuru meza kandi asukuye anatohojwe neza mu buryo budasanzwe. Rero wamaze kudukunda kino kiganiro twenda kuri like, hama uze muri commentaire udusigire imitima canke amashugwe, hama ushiremo igitekerezo cyawe numara kumara kino kiganiro. Ndagusabe wowe yaryame dukurikiranye ntugende utamaze kino kiganiro kiza kumara iminota 10 gusa kugira ngo ushobore kuba wohumvira byinshi byaraye ku mirongo y'urugamba ndetse n'ivyazinduye doc mumenye update uko iri kwiragenda ngaha kujya mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Imbere yuko ninjira mu idonido ry'amakuru yacu, hari benshi bamaze imisi batubaza ati mumaze igihe muteko muratubwira ibikorwa vya FDNB Force de Défense Nationale du Burundi ngaha ku butaka bwa Kongo, mbe bimeze gute? Ingabo z'u Burundi zoba zarakuwe ku butaka bwa Kongo, byifashe gute? Bimeze gute? Ayo makuru uvuga yuko ayo makuru ntoyateba ko cyane na bukebuke, ariko mumenye hore y'igisirikare cy'u Burundi ngaha ku butaka bwa Kongo. Hore y'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagiye kwapuya canke bagiye gufasha leta ya Kongo kugwanya imitwe y'iterabwoba canke imitwe yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa Kongo ihungabanya umutekano w'igihugu ca Kongo n'abene igihugu ba Kongo. Muri iyo migwi harimo umuhari witwaje ibigwanisho w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi ndazi neza yuko abo tumaze kubana igihe muri bino biganiro mumaze kuba mu bitahura gatanu kuri gatanu muto tubaza kino kibazo. Ikindi nuko ingabo z'u Burundi FDNB zagiye gukumira umugwi w'iterabwoba w'abarundi bagumutse mu mwaka wa 2015 mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bikanka, baciye baja mu mashamba kugira ngo bategure ikiroberi kizoza gukura leta ihari ubu ndetse no kugwanya abayoboka leta
y'ubu ndavuga leta ya CNDD FDD. Ibi murabizi, iyi niyo hore yajanye igisirikare cy'u Burundi muri Kongo. Rero igisirikare cy'u Burundi iyo twumvise operation yabaye kanaka ntitubavuge suko bataba bagaragaye muri iyo operation, ahubwo nuko tutaba tugomba kugaragaza profile ya ahandi ho ingabo z'u Burundi zagiye kwapuya FARDC. Mumenye neza ko FARDC igavye igitero, ingabo z'ubundi ziba zibari inyuma zibafashe umugongo, ndetse na wazalendo nk'uko amakuru yacu twabanije tuyabahereza. Abenshi ndazi neza yuko mwamaze kuba mutahura igikorwa canke hore y'igisirikare cy'u Burundi ngaha muri Kongo. Rero FARDC mu gihe bayikomanze repli tactique, ingabo z'u Burundi nazo zirahita zigirane zisubira inyuma, kuko ingabo z'u Burundi ntabwo zigaba ibitero, ntabwo zitegura operation, ahubwo zija kwapuya. Ikinda gicishijemo kubera ko nari maze iminsi ndiko ndabazwa bino bibazo, ariko ndibaza namaze kuvyishura. Mu nkunde rero wewe wumvise ko twamaze kwishura kino kibazo, twinjire tano kwa tano cyangwa gatano kuri gatanu kuri kagenzi kako ku mirongo y'urugamba, tubabwire ukungene ibintu bimeze nuko biko biragenda hano hakurya ku butaka bwa Kongo. Natsango ndababwira neza yuko wazalendo umugwi canke umuhari w'abapatriote ba Kongo ufadikanije n'igisirikare cya Kongo FARDC baraye bigaruriye ubuce budasanzwe buri hafi ya centre ya Rubaya ku birometero bidashika 8, hagati y'ibirometero 8 na 12 werekeza muri centre ya Rubaya, centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ino nkuru novuga yuko nako bibahereza ku munsi weje, ariko bivanye n'udukorwa twinshi, bivanye n'ivyo twari dusanzwe turimwo, ino nkuru ntiyashoboye kubashikira nk'uko twari tuvyifuza. Ariko kano kanya twaje tubabwire ukungene ibintu vyagenze kugeza yaho wazalendo yigarurira bimwe mu bice bikomakomeye vyo muri hafi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya, mu gihe muzi neza yuko ingabo z'u Rwanda plutôt ingabo z'ibindi bihugu zidasanzwe nazo ziyegeranije ngaha muri Rubaya kugira ngo bikunde bashobora gukumira wazalendo ntishobore kwinjira muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Aho amakuru ariyo atubwira ati intambara yo muri Masisi irakomeye cyane neza na neza muri Kibabi. Kibabi iri ku birometero 12 gusa werekeza muri centre ya Rubaya. Biriko biravugwa yuko iyi Rubabi iri mu maboko ya wazalendo nk'uko bisanzwe. Iyi Rubabi mwimke neza yuko wazalendo ikiva muri bwa buce yari yarafashe, yaciye yiropriya ija aha muri Kibabi. RDF n'abafatanyabikorwa babo bagabye ibitero ku birindiro vya wazalendo, ariko bakimara kugaba bino bitero babaye nk'abavyuye intare yisinziriye, kuko wazalendo bakimara kuyigaba ku bitero cyo yakoze sikindi yagerageje kwatsa umuriro utazima iwakiza kuri izo nyeshamba, ndetse irazisunika irazegeza imbere, yongera irazirukana kure, ndetse birangira wazalendo yigaruriye abundi buce. Ndetse amakuru ava ku mirongo y'urugamba yavuze yuko M23 batsinzwe bongera barasubizwa inyuma. Bivugwa kandi ko abagwanyi batari bake ba RDF bashoboye gufatwa mpiri muri iyo migwano, abandi nabo baricwa, abandi nabo bagizente bishwe nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Ibi nibiko birava ku mirongo y'urugamba. Ayandi makuru nuvuga neza yuko twashoboye kwandikirwa n'abasanzwe bari ngaho mu bice vyabereyemo imigwano, batwandikiye ibaruwa, novuga yuko ibaruwa ridasanzwe cyo kugira ngo dushobore kumenya uko biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Aho batwandikiye ati bwana Kody de Black, jewe ndi hafi ya centre ya Rubaya, ni ku birometero bike cyane aho imigwano iri kirabera, ndiko ndabicungisha amaso mwidirisha nibereye mu nzu. Aho yanyandikiye ati umuhora bwana Kody de Black ngaha muri Masisi kwigerekezo rya mbere ukwezi kwa 6 ibintu ntivyoroshe, aho umuhora wa Kibabi Rubaya uri mu migwano ikomeye cyane kandi ikaze. Wazalendo basubije igitero kandi bafata mpiri abagwanyi benshi ba AFC M23. Ni muri Masisi toujours muri Nord Kivu, aho muri Kibabi hafi ya Rubaya canke ya centre ya Rubaya, igitero cagiragejwe kugabwa ku birindiro vya wazalendo casubijwe inyuma, kandi abagwanyi benshi barafatwa mpiri na wazalendo.
muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho umutekano uguma uteye amakenga mu karere ka Kibabi. Ni hagati y'ibirometero 8 n'ibirometero 12 uvuye muri Rubaya. Nk'uko amakuru ava muri ako karere abivuga, abagwanyi bo mu mpuzamigwi RDF AFC M23 bagerageje kugaba ibitero ku birindiro vya Wazalendo, ariko ivyo bitero vyasubijwe inyuma n'ingoga n'abagwanyi ba Wazalendo. Bivuga ko banatsinze ku rugamba, bamwe bagabye ibitero, batari bake bafashwe miri, abandi baricwa barapfa, mu gihe abandi bishwe canke batsindwa mu migwano yabereye muri ako karere gafise akamaro kanini mu vya gisirikare. Hari amakuru ataremezwa neza avuga yuko umusirikare mukuru yerekanywe nk'uw'igisirikare cy'u Rwanda RDF yakomerekeye muri iyo migwano, ariko ayo makuru aracariko arasuzumwa. Umutekano bigaragara ko ukomeza guhungabana aha muri Nord Kivu, muri Masisi. Hari ubwoba bwinshi ku murongo wa Kibabi na Rubaya, aho ibikorwa vya gisirikare bikurikiranwa cyane n'abagwanira muri ako karere. Rero iyi migwano yatumye Wazalendo bamaze kuyisomba itera imbere ku mirongo y'urugamba, ndamaze yigarurira ubuce buri hafi ya Kibabi, hafi ya centre y'ubucukuzi w'amabuye y'agaciro aha muri Rubaya. Ariyo makuru tuvuga neza yuko meza kuri Wazalendo. Wowe udukurikirana wamaze kumva ino nkuru y'ugutera imbere kwa Wazalendo, uze muri commentaire uvuze ati oye Wazalendo, bravo Wazalendo, bravo FARDC, bravo FDNB, kuko murabizi karibo tubikesha ibi byose ariko barakora ku butaka bwa Kongo, no kugira ngo bashobore gusubiza iteka umukongomani yanyazwe n'umunyarwanda mu myaka myinshi imaze gutambuka. Aya niyo makuru uvuga neza yuko ari ku mirongo y'urugamba ndetse adasanzwe. Ayandi makuru akomeye cyane ntanababwiye no mu ntangamarara n'amakuru y'ivyabereye muri Warekari. Muri Warekari haravugwa ama ambuscade canke ama ambushi akomeye cyane akomeza kugaragara nk'ako mirongo y'urugamba. Iyo mvuze Warekari, mwumve neze ko Warekari aragace kari hafi ya Masisi. Warekari ifatanye na Masisi, rero biba byoroshye cyane yuko imigwano ishobora kuva muri Masisi ikaja muri Warekari. Amakuru yihuta ava muri teritwari ya Warekari hariya muri Nord Kivu, mu gihe imigwano ikomeye cyane. Hari amakuru avuga neza yuko hariko harageragezwa gukikizwa ibirindiro ingabo z'u Rwanda zatsindiwe aho bitwa muri Miba muri Warekari n'abawazalendo. N'amakuru yihuta, n'amakuru atarakoza amaguru hasi, n'amakuru y'ingomba yuko dusangira muri kano gatondo. Mugende ku buzi, mugende ku mashuri, mugende ku bindi byose mwamaze kumenya uko ibintu biriko biragenda. Bino biganiro dukunda kubikora mu masaha ya saa 9, saa 10, saa 11 bugira buce, kubera ko tuba twamaze kumenya situation uko ibintu biriko biragenda, maze tukakibaha isaha 12 z'agatondo iyo mwanya utatugoye. Rero biba bitworohera cyane kurara tuba updating cyangwa kuzindura tubabwira ivyare ku mirongo y'urugamba, kugira ngo tubandanye tubatohoreza n'ibindi babiriko biraba. Imbere y'uko ndababwira abasirikare b'abazungu b'Ubufaransa basize ubuzima mu migwano yabereye aha muri Rubaya, reka manze ndabibwira muri Warekari. N'amakuru yihuta atarakoza amaguru hasi. Ni mu gihe ingabo z'u Rwanda zariko ziragerageza gukikuza ibirindiro vya Wazalendo bo mu mugwi wa NDC Renove uyobowe na General yiyita Guido Shimwelayi. Bivuga ko zaguye mu mutego ambuscade muri Miba muri teritwari ya Warekari ejo ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya mbere. Aya niyo makuru ava muri Warekari. Wazalendo yari yakikujwe M23 aha muri Miba, yari kiraraba uburyo ishobora gukikuza Wazalendo maze bakisanga muri mubambe bose, bakabaca imitwe canke bakabarasa bakabica. Ariko Wazalendo yabakinye ubwenge, ibashira mu kantu maze ibakubita ico bitwa ambushi canke ambuscade. Zino nyishamba z'u Rwanda zitari zike zihasiga ubuzima. N'amakuru yemejwe n'umuvugizi wa Wazalendo, aho yavuze ko abasirikare benshi b'Abanyarwanda biciwe muri uwo mutego. Ni mu gihe abatari bake bafashwe miri, abandi barakomereka. Amakuru arambuye novuga yuko
yagiye araca ku binyamakuru bigiye bitandukanye nka Actualité n'ibindi, ariko mumve neza ko byamaze kumenyekana yuko u Rwanda rwaburiye abasikare batari bake, rwafishirije abasikare batari bika ngaha muri Miba, neza muri Nord Kivu Territoire ya Walikari. Aya niyo makuru nagomba kubatangariza y'ivyaraye birahari muri Walikari, ndetse ambiscade yabaye itezwe n'abazarendo yashoboye guhitana igitigiri kidabarika cy'igitigiri kidaharurirwa c'abasirikare ba RDF basize ubuzima muri irya migwano. Aya n'amakuru yiziwe kandi dukomeza gushimangira yuko ari amakuru y'ukuri, nk'uko abenshi mwagiye murabyumva canke mu vyumvise muri kino kiganiro. Urashobora kutavyumvisa ahandi, ariko reka ndakubwire nyamba wa uyumvise muri kino kiganiro wumve yuko ari amakuru mpamo. Ayandi makuru rero twababwira n'ibijanye n'abasikare bagira ku 8 b'Ubufaransa muri 35 barungitswe muri Rubaya, 7 baramaze kuvamwo. Wazarenda iramaze gukuramo abasikare b'inkoba zera bagera ku 7. Aya makuru yizewe, amakuru atandi uzoyasanga, ndetse amakuru atari kwivumbi, kiretse amakuru zo aho uzoyasanga ni kuri vya binyamakuru nyene vyose abanyarwanda bavuga ngo vy'impirimbanye baje kugira ngo bashobore kubabwira ukuri ko biriko biraba. Ndazi neza yuko muri benshi munyegezwa ukuri, ariko reka ndababwiye neza yuko abasikare ba Emmanuel Macron bagera ku 7 bamaze kwicwa na wazarendo mu migwano imaze imisi kirabera aha muri Nord Kivu, neza Territoire ya Masisi hafi ya Rubaya. Abagera ku harungitswe amakuru dusumira nuko harungitse abasikare 35 b'Abanyafaransa, ariko abantu abasikare 7 baramaze kuvamwo, bamaze gukurwamwo umwuka. Abasikare bagera ku 7 b'Ubufaransa baramaze kwereka umukondo ijuru. Aya niyo makuru yizewe kandi dukura ku mirongo y'urugamba. Rero abasikare ba France baburiye ubuzima ngaha muri Rubaya ni muri ino ndwi nyene iheze, yari bahaburiye benshi muri iyi ndwi turangije, niho bashobora kuburira ubuzima muri iryo migwano yari imaze imisi kirabera muri bijya bice, nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero twababwira neza yuko byamaze kumenyekana yuko bahasize umwana, ndetse ari n'inkuru y'umubabaro ku Bafaransa canke kuri Emmanuel Macron kumva kurungika abana bakomeye ndetse bakagucurira amasanduku canke bakuzanira amasanduku arimo imirambo yarashwe n'umuzarendo wo bita umusivili. Rero aya n'amakuru novuga ko ari mabi cane kuri leta y'u Rwanda, kubera nibo bahora biyambaza, ariko biriko biravugwa cyane yuko canke Ubufaransa bugomba kwagiriza u Rwanda neza yuko muri RDF harimwo abagambanyi baba baragambaniye bajye bazungu igihe bari kuri front line bariko barahangana na wazarendo, ariko bo bakaba aho bariko barahangana mu buryo bw'ikoranabuhanga canke mu buryo bwa tekinoloji, ariko bagiye kwisanga nabo amabombe yatanguye kubagwamo. Bagiye kwisanga wazarendo yamaze kubagiramo, maze babakuramo abagera ku 7. Aya niyo makuru yizewe, ndetse amaze no gusakara ku mbuga ngurukanabumenyi, kubera ko imigwano yari imaze imisi ikomeye ngaha muri Nord Kivu muri Masisi. Kandi aya ni makuru dukura muri Masisi aravuga neza yuko wazarendo muri Masisi iriko irakora ibikomeye. Wazarendo ikirakora ibidasanzwe ku mirongo y'urugamba. Ya wazarendo mwari muzi nk'abasivile uno munsi iriko iragerageza kwa advancing, narya mu ntango z'ikiganiro nababwiye neza yuko wazarendo imaze imisi iriko irakora ibitendo, ndetse yongeye kwa advancing neza 5 yerekeza muri centre ya Rubaya. Aya makuru ndazi neza yuko mwamaze kuba muyumva, twamaze tuyababwira 5 ku kandi. Aya niyo makuru novuga neza yuko ariko aravuga ku mirongo y'urugamba, ariko hari amakuru mba nabateguriye mu buryo bwa resume, mu nkundire ndayababwirire uko ariko aragenda. Ni makuru imbere ko twinjira muri vyonse nuko FARDC na wazarendo bari mu bikorwa aho bitwa muri Buhimba na Kibati muri Masisi. Ubuce bwose bariko barabigarura mu buryo budasubirwamo, aho RDF irikirahunga ndetse yamaze kubangira amaguru ngata. Aya niyo makuru yizewe y'ukungena ibintu biriko biragana. Nababwiye neza yuko nshobora kubabwira resume y'amakuru mba nabahaye kugira ngo mushobore kumva ivyo mutari mwumvise, ndetse na cyane makuru aba yaranze indwi. Namakuru novuga yuko yaranze indwi nashoboye gushira ku mugaragara kuri no musiginikizo ya kabiri, aho twohera ku mirongo y'urugamba
bisa neza yuko biboneka neza ko yamaze gushuha, aho wazarendo bari mu bikorwa, M23 nazo ziri mu ngorane ikomeye cyane. Ibi bigiye kubereka ibice ngiye kubabwira ndetse no kubatangariza uko biriko biragenda. Ni umutekano mu buseruko bwa RDC uko ukomeza kwifata ndetse nuko ukomeza kugenda. Duhere muri Kivu y'Amajyaruguru, Bukombo na Kisima. Twarababwiye ku munsi weje uko igitero ca M23 casubijwe inyuma n'abagwanyi ba AFC M23 bagerageje kugaba igitero ku muhora w'ingenzi wa Lowashi Bulola. Bamaze kubimenya FARDC na wazarendo bagwanye n'inguvu nyinshi maze basubiza inyuma abo bagizi ba nabi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Nubabwira neza yuko igitero cyatashe ubusa, abakigabye bavuga ko bahunze berekeza ku misozi ikikije aho karere. Dusimbire muri Rubaya tuvuge ku bijyanye n'umutekano muke waho. M23 iracyagenzura igisagara c'amabuye y'agaciro aha muri Rubaya. Amakuru ava mu bene gihugu baba muri ivyo bice avuga yuko hariho abasirikare benshi b'u Rwanda ku ruhande rwa wazarendo, naho bavuga ko bagumye ku birindiro byabo hafi ya Rubaya. Umwuka mubi uracarangwa muri ako karere kuko bimaze no kugaragara neza yuko M23 iri kiragaba ibitero kuri wazarendo, ariko wazarendo ikabasubiza n'agashavu kenshi maze ikabasubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, ibanje no kubarasa itabababarira. Tuje muri Nyabyondo, abene gihugu baracatewe n'ubwoba. Hari ubwoba bwinshi bwatewe no kwiyongera kw'abagwanyi ba wazarendo muri ako karere ka Nyabyondo, ariko amakuru avaho avuga ko ico gisagara kiguma kigenzurwa n'ingabo za leta. Mu mwikende ziko y'Nyabyondo ara igisagara kimaze imisi mike kigaruriwe na wazarendo mu nyuma yo kuhomora inyesha amaze cy'u Rwanda M23 RDF. Muri Katoyi naho hari ibibazo by'ubutabazi birushiriza kwiyongera. Abahunze intambara bariko bahura n'ingorane zikomeye cyane, aho umuhora uva Ngungu ugana Ufamandu umaze imisi 11 warafunzwe. Ivyo bikaba bigora cyane ubuzima bw'abawukenera. Muri Warikari naho haravugwa umutekano uriko uragaruka buke buke muri Mpeti ndetse na Minjenje, inyuma yuko hari haribasiwe ibitero bikomeye cyane vyahuza M23 na RDF. Ubwoba rero bwari bwafashe abantu inyuma yuko wazarendo bavuye aho bitwa muri Ruwora, bariko baragabanuka kandi ubuzima buriko burasubira mu buryo ngaha muri Minjenje na Mpeti. Muri Rucuru naho hari inkuru nziza, novuga neza yuko Rucuru wazarendo ikomeza kwa advancinga ku mirongo y'urugamba, ndetse bikaboneka neza yuko iriko iragerageza kwitanga uko ishoboye kose igarukane no komora inyesha amazigo cy'u Rwanda, igarukana amahoro n'umutekano. Muri Kishado na Nzibira hari amakuru ariko arahavugwa, imirongo y'urugamba iracahagaze. Ku munsi wejo twarabwiye amakuru yo muri Kishado no muri Nzibira, ariko kuri uyu wa Mungerezo nya 31 Rusama M23 twarabwiye ko yagerageje gutera ibindiro vya wazarendo ariko irasubizwa inyuma. M23 iracyafise igice cya Nzibira kandi amakuru avuga ko yahatira abaturage canke abene igihugu kwitabira amanama yayo. Wazarendo bavuga ko bagenzura ibibanza vyose vy'ingenzi muri ako karere kandi bagasaba abene igihugu kuba maso. Kamanyora na Katogota na Kare ndetse na Kabare, muri utwo turere nta mpinduka zikomeye zigeze ziboneka, impande zose ziracari ku birindiro vyazo. Ariko rero dusimbire muri Uvira na tubabwire amakamyo yari yavuzwe ko hari amakamyo amaze iminsi karavugwa ayerekeza muri Uvira yaciye muri Ruvungi, ariko ntwarutse kubabwira ukuri kwayo. Amakuru twatohoje nuko ayo makamyo yari yavuzwe cyane yarashitse mu gisagara ca Uvira kandi ubu arabitswe mu kibanza cahoze gikoreshwa na Kabira mu kubikamwo amakamyo ya Anda Logistic yatwara amasakoshi amasakoshi ya sima mu karere k'ibiyaga binini. Rero amakuru atariyo y'Iruvungi, amakamyo yavuzwe ko yaciye ku ruhande rwa RDF aja Iruvungi si aya gisirikare. Amakuru mashasha avuga ko ayo makamyo yari ayamashira hamwe afasha abantu, ayo bitwa ONG, ama organisation non gouvernementale hamwe n'abadandaza.
bamwe muri bo bapakuruye imizigo yabo Isange. Ku mafoto yabonetse haragaragaye ko iyo mizigo igizwe n'imfashanyo zigenewe abenegihugu bagizwe ko ingaruka n'intambara, harimwo amabido n'impuzu. Ndibaza neza yuko abenshi mwabonye amakamyo canke twagiye turababwira, mumenye ukuri kwayo makamyo yaciye ngaho muri Ruvungi. Amwe bayapakururiye Sange yari y'amashirahamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike, hamwe n'abadandaza bari bavuye kurangura ivyabo, nubwo wazanire vyabarekanye yuko ifise agashavu kenshi, ndetse banikeka neza yuko ari FARDC yoba yongeye kugambana. Muri make ivyo tugomba kuba biyagira mu kiganiro, amakuru yacu nahagarukiye, ariko mu mpundire ndabashimira cyane mwebwe mwese twanye muri kiganiro. Nizeye ko mukomeza kugira ibihe vyiza, amagara meza n'amafaranga. Kody the Black, this is Kody Empire, aho tubashikiriza amakuru ya geopolitique, amakuru y'ibiko bivuga mu karere. Hama twongere duhure muri commentaire, twongere tuduze ama like menshi kugira ngo ntidutambe twirorera. Ndazi neza yuko abenshi muri twe tugenda dukoze like, ariko umunsi gatumana amazi satani twomora amadayimoni twikuri kugira ngo twandanye tugwira tuba umuryango munini wa Kody Empire. Rero reka ndabike abantu twonga guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.